nabwo nabitangiye papa wanje abikunda nabwo yabikunda kuko papa wanje arashobora kunsanga muri keba ndiko ndakorera ngaca niruka ariko mu nyuma yaratevye papa wanje aragirane arabimenyera ngo mandabikine natanguriye muri kade ngenda mu championnat East Africa Open nzana umidari wa mbere hari muri Chad ngenda muri Senegal Cameroon chanzana médaille d'or na médaille d'argent. Kanyamuneza Signoline nkaba nkina umukino wa Judo nkaba nkina mu batarenza ibiro 48 ndiko ndarangiza umwaka wa 5e ngenda 6e iyo twaba hajya kuri Sainte Famille hari sare ya Judo bakinira mwibi hama je ndagenda sanga bariko bariga aca nsanga aho mari magaze imbere umuryango acambwira ati oya ingo ukinewo bishobora kandi iyo nari magaze narabyumva mbona biryoshe numva binjyoheye natanguriye mu bana bato ba 13 14 uko niyo natanguriye ariko koce wanje ko yambona ko nari meze aca arambwira ati wowe sino kugumiza mu bana kuko ndabona wowe bishobora aca nshira mu bakuze canangura gukina mu bakuze. Natanguriye muri kade ngenda mu championnat East Africa Open nzana umidari wa mbere hari muri Chad niyo natanguriye ngenda muri tennis nkina kade muri championnat d'Afrique nzana médaille de bronze deva muri kade ndaza muri junior twari dufise championnat d'Afrique ya kade junior yabereye no mu gihugu iwacu nzana médaille de bronze yari championnat d'Afrique. Tuvuye hano twaciye tugenda muri Madagascar tugiye gukina championnat d'Afrique senior candana médaille de bronze tuvuye twaciye tugenda champion du monde ariko nabwo nagize chance kuzana intsinzi hama mvuyeyo onaciye ngenda muri Senegal Cameroon candana médaille d'or na médaille d'argent naciye ngenda muri Tunisie na Algerie hose naje nzana intsinzi ya gatatu nzana imidari ya gatatu. Ku mahiganwa mpuzamakungu tumeze neza ufashe ku mukinyi yitwa Signoline Kanyamuneza Signoline umukinyi yitwaramo neza cyane mu makompetisiyo yo hanze agiye nitubura ikibanza nitubura medaille muri rusange arabishoboye. Oya nangorane ziba zirimo kubera turiko turagira entraînement nabo tuba dushaka tumenyere ide speed yabo timenyere kuko muri entraînement gusa niyo dukinana ariko muri competition jadura nabandi bakobwa bagenzi bacu. Intambamyi nabwo zobura mu mukino ari wa wese nta ntambamyi zireka kuba hari zimwe ziva ku bakoca mujanye muri competition ukadusanga akakubwira ko yishakiye ukadusanga nawe birakubabaje usanga wabihevye bashobora kujya muri ministeri akavuga ati namahera haje kandi bavuze ati namahera haje competition bisivye nitugenda na senivuze ati namahera bafise bumva nitugenda cha tuguma mu gihugu wacu tukaguma twiteguye. Izo higanwa zose twagira Comité National Olympique niyo yadufata mu mugongo tugira tuje muri amahiganwa na ministere niyo yadufata tuje muri amahiganwa na president wacu adutwara federation niho bagira inuzenya uburyo kugira duseruke muri izo competition. Nabwo nabitangiye papa wanje abikunda nabwo yabikunda kuko papa wanje arashobora kunsanga muri keba ndiko ndakorera ngaca niruka ariko mu nyuma yaratevye papa wanje aragirane arabimenyera ngo mandabikine nabo nyene no batera akamo yuko boza nabo nyene bagakina kuko ni umukino mwiza kandi umukino
ukunze nawe nyine uragukunda ukaguteza imbere ugateza imbere n'abandi bantu. Federation na Comité National Olympique hamwe na n'igihugu cy'u Burundi kugira duserukira amakungu nuko bo dufata mu migongo kubera turonke kuko ari amashampiyona amwe twege tudakora kubera usanga ari uburyo buke buba buhari kugira turonke amanota kuko haragirana tugira amanota kugira tugiye muri champion tugere muri champion ijya nkuru mpuzamakungu. Uruhande rwa Judo twabasaba bavyokunda bakaza badushigikira nko kwindi mikino nka football bakaza badushigikira nko ma competition yo hanze canke ma competition nga tukaronka ubwo bufasha none bwotuma n'indi generation kuno yitegura ukuntu bataronka vyose ariko bobo badufashije bakatwongereza turonka vyinshi par rapport yuko nuko tumeze ubu. Rero twabasaba yuko bodushigikira kwidukeya canke byinshi bo bafise.